Asanteni sana kunikaribisha hapa. Murakoze cyane kumikazi hano. Mkubwa wa organization hii, asante sana kunipa ruhusa hii. Nyakubahwa urongoye Jeune Africa kuba mwampaye umwanya nk'uyu nabashimiye. Heshima kubwa kukaa pamoja na kusoma pamoja na aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Burundi. Ni cyubahiro gikomeye cyane guhagarara cyane kwakirwa cyane kwicarana na wahoze ari nyene cyubahiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mzee, asante sana kuja na kuwapa wa vijana mawaida itakayowasaidia. Mtama wacu wakoze cyane, mwakoze cyane kuza gufasha cyane gutanga ivyumviro kurwaruka rwacu bejo hazaza. Ninaitwa John Wandera. Nitwa John Wandera, ni bishop kule Uganda. Ndimu bishop hariya muri Uganda. Kule Uganda naongoza makanisa kama 127. Muri Uganda ndongoye amashengero 127. Na Sudan pia naongoza makanisa kama 526. No muri Sudan yepfo ndongoye amashengero 526. Lakini si kuanzia hapo. Ariko sinatanguriye ngaho. Please, nataka unisikilize vizuri. Nkurikirane neza. Si kuanzia hapo. Sinatanguriye ngaho. Nilianza kama kijana. Natanguye nk'umusore. Miaka 18. Ngifise imyaka 18. Nilizaliwa kule kwa village. Kule navukiye mu cyaro cyane mu misozi hariya. Nilikuwa mkubwa kama sijui kiato ni nini. Nagize imyaka cyane narakuze gato ntazi kirato ngo cyambagwa gutya. Kwa masomo yangu yote primary na secondary sikujua kiato. Kuva niga primaire gushika nduge mu mashuri akuze gato sinarinzi ikirato cyambagwa gutya. Kijana, na kuomba unisikilize vizuri. Gwaro kuri hano ndashaka unyumvirize neza. Nyumbani yetu hatukuwa na nyumba yoyote ya bati. Iwacu nta nzu y'ibati twari dufise. Ilikuwa nyumba ya nyashi. Twari dufise amazu y'ubwatsi. Sasa wakati wa miaka 18 angifise rero imyaka 18 nikaamua ndani yangu mfata intego muri jewe ubwanje ndani. Nikasema lazima nilete utofauti. Ndavuga ngo ntegerezwa kuzana itandukano. In English we say I must bring a difference. Ati mu Cyongereza bisobanurwa ngo ntegerezwa kubaka cyane kuzana impinduka mu muryango. Vitu kadhaa vilinisaidia. Ibintu runaka byaramfashije. Number 1, icyambere, never look at your present. Ati leka kuraba kubukawe. Usiangalie ulivyofanana sasa hivi. Nturabe kusa uno munsi. Unaweza ukatoka hapo akaenda mahali pengine. Urashobora kuva ngaho ukagenda n'ahandi hantu. Number 2, ikigira kabiri, don't listen to the external voices. Leka kumviriza amajwi y'abandi bantu ku ruhande. Kuna external, kuna sauti zile ambazo zinaweza kutoka pembeni. Hari amajwi ava ku mpande n'impande. Zitakwambia kwamba wewe huwezi. Azokubwira ngo wewe nushoboye. Baba yako hakuwa mtu yoyote. Ati so wawe ntigeze abantu runaka. Familia yako haikuenda kwa shule. Umuryango wawe ntiwigeze wonyoza ikirenge mu ishuri. Hayo ni sauti na masauti yanatoka pembeni. Ayo n'amajwi ava ku mpande n'impande. Yatakwambia kwamba wewe huna pesa. Azokubwira ati wewe nta mafaranga ugira. Don't listen, usikilize sauti ya kutoka pembeni, kutoka nje. Kumviriza amajwi avuye ku mpande n'impande. Ilinisaidia mimi John. Ati je ubwanje John byaramfasha. Kuwa chenye niko sasa hivi. Kuba icondo no musi. Wakati wa leo, umunsi uno musi. Wakati wa leo hii. Igihe cy'uno musi. Siongozi Uganda peke yake. Sindongoye Uganda yonyene. Naongoza East Africa. Ndongoye East Africa. Tena naongoza Afrika mzima. Kandi ndongoye Afrika nzima. Lakini I started small. Ariko natanguranya akantu gato cyane. To become what I am today. Kugeraho ngeze uno munsi. Ninasema nini? Bisobanurwa iki? Sasa katika Afrika wa leo, rero muri Afrika y'uno munsi, ninaongoza kikundi kinachoitwa Joshua Nations. Ndongoye igishirahamwe cyane, ndongoye ishure gitwa Joshua Nations. Some of you ambao unaweza kuwa Google, unaweza ku-Google baadaye. Ati hanyuma haza urashaka kwinjira muri Google kandika Joshua Nations waza kukibona. Joshua Nations is a training and discipleship organization. Joshua Nations ni shuri cyane novuga ngo ishuri rya Bibiliya nigisha mu bijanye by'imvuga butumwa. Tunafundisha wa vijana
twigisha ugwaruka, tunafundisha wachungaji, twigisha abarongozi, abungere, tunafundisha kila aina mtu yeyote, twigisha ubwoko butandukanye bw'abantu bari bose. Sasa John ambaye aliyokuwa hana chochote, Yohana umwe atagira ikintu na kimwe, kwa sababu alikataa kusikiliza sauti ya kutoka pembeni, kuko yanse kumviriza amajwi ava ku mpande n'impande. Ndio anaongoza Joshua Nations hapa Afrika, niwe ayoboye igishamo cyitwa Joshua Nations hano muri Afrika nzima. I'm challenging you, na kuchallenge wewe kijana, ndiko ndagusangiza we gwaruka, you can make a difference. Genda ushireho itandukaniro, unaweza kuleta utofauti kwa genda uzane itandukaniro mu muryango wancu nkawutuye. Kule Uganda, hariya muri Uganda, namalizia kabisa, ndiko ndamarira kweli, hata penye natokea, ati aho mva, Mr. President, ati nyakubahwa, wakati wa sasa tunajenga youth skilling center, ati turiko turubaka ikigo cy'ugwaruka gikomeye cyane. Wakati wa leo usizi hivi, uno munsi ahanye na tunajenga youth skilling center, turiko twubaka ikigo cy'ugwaruka penye tuleta vijana alafu tuwape skills kwa mikono yao, aho tuzana ugwaruka tukabigisha uburyo bari bwiteza imbere cyangwa uburyo bari bwitunganya mu mibereho y'ejo hazaza, kwa sababu hatuna jobs, hatuna kazi, kuko nta bikorwa bihari, nta kazi gahari, na lazima tufundishe wa vijana kujifanyia kazi wenyewe. Biradusaba kwigisha ugwaruka kwitunganiriza imigambi cyane kwironderera ubuzibu bwabo. Mnajua some of you mnajua jinsi Uganda imeteseka, mwese murabizi neza, murazi uburyo Uganda yahuye n'ibibazo byinshi bikomeye cyane, na kwa sababu tumeanza sasa kufanya kazi na bidii, kuko twatangiye rero gukora na umwete ubuzi butandukanye. Sasa Uganda imeanza kuamuka na kuinuka kabisa, rero Uganda yatanguye kuduga, yatanguye kuzamuka. The last thing cha mwisho nda kukuachia wewe kama kijana, icyanyuma ngomba kugusigira wewe nk'ugwaruka, be a hard worker, ba umuntu akora, fanya kazi na bidii, ba umuntu akora n'umwete, stop laziness, hagarika ibintu byo gufinata, usijaribu wakati, don't waste time, reka gutakaza umwanya, time wasted will never be recovered, umwanya iyo utakaye ntabwo usubira kandi kugaruka. Fanya kazi na bidii, kora na kazi umwete, don't associate na hao watu ambao wataka kumalizia muda, reka kwifatanya n'abantu bagutakariza umwanya. Oya you are working for your own future, akazi kawe gikorwa cyawe no musikizo kubaka ejo hazoza hawe, eventually tomorrow, kesho ejo hawe utakuwa kama president aliyokuwa rais, uzoba nka mutamano yabaye nyakubahwa w'igihugu. Hakuanza hapo, nabwo ahereye ngaho, mulisikia ushuhuda wake, twumvise nawe yiwe, hakuanzia hapa, nabwo yatangure ngaho, yari nkawe, alipitia mambo mabaya, yaciye mu bintu bibi cyane bimeze nabi, hata walimuinda wakitaka kumuua, nao bashatse kumwica, lakini Mungu Imana aliyejua kilimo ndani yake, Imana yari izi kiri muri ndani, bado amemlinda mpaka wakati wa leo. Kanuno musi yaramuzigamye. Tujifunze kwa watu kama hawa, twige ku bantu nk'aba. So namalizia nikisema, rero kandangize kukuvuga ngo Mungu awabariki, Imana ibamhere umugisha, Mungu awasaidie, Imana ibashoboze, be a hard worker, fanya kazi na bidii, ba umuntu akorana umwete. Na kuomba fanya hivi, ndagusabe ugire gutya, fanya hivi, gira gutya. Your future, ejo haza. Future ni nini kwa Kiswahili? Your future. Ejo hawe n'ibiswa. Maisha yako ya kesho. Ubuzima bwawe bw'ejo yako mikononi mwako, buri mu biganza byawe. Maisha yako ya kesho, ubuzima bwawe bw'ejo yako mikononi mwako, buri mu biganza byawe. Fanya hivi, gira gutya. Hapo umeishika. Aha rero wafashe ubuzima. Ukishika yatakuwa yako. Rero iyo ufashe neza buzobu bwawe. Ukishika yatakuwa yako. Niba ufata neza buzobu bwawe. Ukiachilia, niwarekura, itaenda. Buzogenda, buzotakara. Usijaribu kuachilia maisha yako. Ntugerageze kurekura ubuzima bwawe. Shika maisha yako. Ariko fata neza ubuzima bwawe. Alafu watu wengi watajifunza kuhusu kwako. Hanyuma abantu benshi bazokwigirako. Nawaombea amani. Ndabasabye amahoro. Mungu wabariki. Imana ibahezagire. Nikirudi tena, ningaruka kandi hapa ahanye ngahira nipate cabinet ministers ati nzoronge aba ministeri cyane ubushangaje butatu kutoka hapa uvuye ngahagana nipate cabinet ministers, ndonge ubushangaje butatu, members of parliament, ndonge abashinga mateka,
hata wale ambao watakaoanzilisha tena organization zingine, n'abandi bashobora gutangura andi mashirahamwe mashasha. Asanteni sana, murakoze cyane. Ninaombea Mungu awabariki. Ndasaba Imana ibahezagire cyane.